muri no misi aho uciye hose uzumva bakubwira ngo rondera amafaranga imbere ya byose. Buri muntu wese yiteguye gukora n'importe kugira aronke amafaranga yabaye idini, amafaranga yabaye Imana. Harabahisemo kuyambura agaciro bari bafise kugira bikunde baronka amafaranga. Hari abana b'abakobwa ngaho hanze bibagira iteka n'agaciro bafise bakiyambura agashambara bakishira ku mbuga ngurukana bumenyi kugira bikunde baronka amafaranga. Hari abapfasoni iba mutima w'urugo bemera bagahemukira abagabo babo kubera amafaranga. Hari abemera gucafuza bene wabo bagatukana bakavuga amajambo atabahesha icubahiro kugira bikunde babona amafaranga. Hari n'abemera bakagurisha igihugu cabibarutse bakagambanira bene wabo kugira bikunde begeranya amafaranga. Inkundo z'ubu ntizigishoboka. Niba uri umusore ukaba ata amafaranga ufise nta jambo ufise, bagutegeka kubanza kurondera amafaranga hanyuma ukazoza gukunda mu nyuma. Mu gihe twese turi muri kuruse y'ibirometero 100 ku isaha, iyo uhagaze gatoya ukaraba impande zawe ubona ibintu biteye ubwoba. Buri muntu wese ari okipe no kurondera amafaranga. Ntitugikora kugira tubeho, ahubwo tubaho kugira dukorera amafaranga. Aya mafaranga tumaze kuyaronka akenshi tugura ibintu bitanadufitiye akamaro, ahubwo kugira twereka abandi ko twamaze kugafata. Ariko mu by'ukuri indani muri twebwe tuba twumva tugaragara. Kera kugira uronka amafaranga byasaba ko umuntu akora cyane aciye ubwenge. Amafaranga yarafise agaciro kuko waronka wayakoreye, wayabiri yakuye. Ariko no munsi kuronka amafaranga ntibisaba gukora cyane, ntibisaba kuba ufise ubumenyi bwinshi, ahubwo bisaba kuba uri kijuju hanyuma ugasangiza abantu ubwo bujuju bwawe. Muri no si iki gihe abantu bigira ngo ni incabwenge, abantu bigira ngo bakora cyane bisanga ata amafaranga bafise. Aba rero barasuzugurwa bakabona nk'abantu atagaciro bafise. Kubera iki? Ni kubera ko isi iki gihe idahemba incabwenge, ahubwo ishira imbere ubujuju, la mediocrity. Isi iki gihe ntitaye ku myitwarire myiza yawe, ntitaye ku njangagaciro zawe, ntitaye ku bwiza umuntu afise bwabo bw'imbere cyangwa ubw'inyuma. Udafise amafaranga, le monde s'en fout, n'ibitungwa byo nyene wiyororeye biragusuzugura. Twakuze batubwira ko kazoza keza kari mikaye kugira bagutera intege, bakubwira ngo nutiga uzoba nka naka. Aha batanga karoro ku muntu yananiwe n'amashuri. Ariko no munsi ibintu bishobora kuba byarahindutse. Uwumviye zino mpanuro zavuga ko kazoza keza kari mikaye, uno munsi ashobora kuba aribaza ati ka kazoza keza bambira kari mikaye ko atakombona. Inyuma yo guheza kaminuza ugwaruka gwinshi gwisanze mu mayirabi ntibabona iyo bofata niyo boreka. Mu gihe bafise ubumenyi mu bintu bitandukanye, ibyo bize ntibishobora kubafasha ngo babivyaze amafaranga ashobora kubabeshaho. None ikibazo kiri hehe? Byagenze gute ngo umuntu yisange muri ano mayira abiri? Ibihe byarahindutse, turi mu gihe cy'amakuru yihuta ku muvuduko udasanzwe, cyo bita air door information. Iterambere rya internet ryatumye abantu bahurira ku mbuga ngurukana bumenyi, abagera ku miliyari zirenga 5 bateramira bagahanahana amakuru, hanyuma ufise aba followers benshi ubu niwe yegeranya amafaranga. Muri iri higanwa rero ryo kurondera aba followers n'ama views, buri muntu wese aba yiteguye gukora igishoboka cyose kugira amaso y'abamukurikirana ntigira ko mingohe. TikTok, Instagram, Facebook n'izindi mbuga hwaniro zahinduye ubuzima bwa benshi. Kuri izi mbuga kwaronka amahera bisaba ko uyerekana abantu bakakubona. Kugira bakubone naho uri yaranje ugatanga ibihindura ubwonko bw'abagukurikira ibiyayura mutwe. Ibi biyayura mutwe mvuga si inzoga canke itabi, ahubwo n'amakuru. Aya n'amakuru ahakuru arimo contenu sexuel. Abakobwa bubahuka bakerekana ibice by'ibanga by'imibiri yabo bitategerezwa kubonwa n'uwari we wese. Ngiyi modele abo bitaba influencer bakoresha muri ocean y'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Aba baremeye batera umugongo muco wabo, indangagaciro zabo ndetse n'ururimi rwabo kugira gusa bamenyekane muri yose. Kurundi ruhande
hari abandi bashobora gukoresha ubwenge bwabo bagasanga izisi ibintu by'akamaro babikishije ngaha kuri izi mbuga ngurukana bumenyi. Ariko kenshi aba bantu ntibahurumbirwa kuko badatanga ibiyayuramutwe ngo habe dependance ituma babakurikira babaguma ko nubwo baba batanga ibintu byigisha, ahubwo bahitamo gukurikira za video zirimo amakuru asosa ari kaboreza, content zirimo sex, abakobwa bambaye ubusa n'ibindi bidusamaza, bigatuma twumva twoguma kuri izi mbuga. No munsi dufise ama iPhone, dufise ama modoka, dufise aba followers, tukumva turi fier, turi proud y'ubu butunzi bwacu. Ariko ntitwigira twibuka ko twatakaje ubwizigirwa, ntitwibuka ko twatakaje umutima nama. Iterambere siribi, ikibi no kwibagira ivyangombwa mu buzima. Urukundo twakundana hagati yacu twarusubirijwe nubwo dusigaye dukunda amafaranga. Amafaranga si mabi, ni meza cyane kandi nagenda yakunda. Amafaranga yorosha ubuzima akabutuma buryoha kurusha. Ariko niba kuyaronka bisaba kwicuruza, nimba kuyaronka bisaba kuroga bene wacu mu kubaha amakuru aboreza, nimba kuyaronka bisaba guhemukira bene wacu, nimba bisaba gucafuza abandi, tuzoyaronka ariko tuzokomeza kuba ibijuju bigaragara twibwira ngo turabatunzi kandi mu by'ukuri turabakene.